Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Abana b'Imana, hari haciye akanya katari gato gira ukwezi kurenga ariko ndavuga ubutumwa bivanye n'ibihe. Nari ndi mu rugendo, rero mu rugendo ntibiba byoroshe, bivanye naho mba ndi usanga amarezo nyene bidashoboka, ariko nabonye benshi mwagumye mumbaza muti mukozi w'Imana urihe kutakivuga, abandi abo byashobotse narababwiye. Rero nari ndi mu bindi narifatiriwe, ariko ndahari. Umukama Imana ikomeze iduhana amahoro n'umugisha. Dusabikanye rero ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 10 duhereye ku karongo ka 25 kugeza ku ka 28. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibwirizwa riruta ayandi. Niho rero umuhinga w'amategeko umwe yava hasi akamubaza ngo amugeze ati, mwigisha, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima udahera? Yesu nawe amubwira ati, none mu itegeko handitse iki? Usomamwo ibiki? Nawe amwishura ati, urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ububasha bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, ukunde na mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene. Yesu nawe ati, wishyuye neza, genda ugire gutyo nyene uzoheza ubeho. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Alleluya, amen. Alleluya, amen. 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 Bana b'Imana rero, uyu munsi tugiye kuzirikana ibwirizwa riruta yandi. Murumva rero ko mu mabwirizwa ararutana. Ibwirizwa riruta yandi. Akarongo ka 25 rero karavuga ngo, niho rero umuhinga w'amategeko umwe yava hasi akamubaza ngo amugeze ati, bana b'Imana, umuhinga w'amategeko ubu yari umuntu w'umutware, yari umuntu yize, yari umuntu azi ubwenge, ariko yiyumvira ko arusha ubwenge Yezu Kristu. Imana idutabare cyane. Yiyumvira ko arusha ubwenge Yezu Kristu, yarahagurutse ashaka gutega umutego Yezu nyene, yumva ko we yize, yumva ko azi ubwenge gusumba, atireka atega umutego Yezu. Twumve ingene yamubajije. Anamubasha avuga ngo, mwigisha, nokora iki ngo nze ntorane ubuzima budahera? Bantu b'Imana, yamubaza ngo mwigisha nokora iki? Amweretse ko amwubasha, ariko yari karageza Yezu. Ntabwo gwari urukundo yari afitiye Yezu, ahubwo yashaka kwereka Yezu ko we yize, azi ubwenge, ko Yezu ibyo yigisha yigisha ibyo atazi, kuko ntawe twerekwa canke ntawe tubona ko Yezu yize guhera mu wa mbere kugeza mu wa kangahe, ko yatangwe gradienne canke kinda canke prep. Oya, uyu rero aramugeza. Ariko reka twumve uko Yezu yamwishuye. Kuri 26 aravuga ngo, Yezu nawe aramubwira ati, none mu itegeko handitse iki? Yezu aca mubaza ikibazo, mu itegeko handitse iki?
kuko uyu yari umuntu azi amategeko, yize iby'amategeko, yaminuje. Mugabo Yezu nawe amubajije ati none mu itegeko handitse iki? Arongera Yezu aramubaza usomamwo ibiki? Amubaza ati usomamwo ibiki mu itegeko, mu mategeko? 2:7 rero hakatubwira ngo nawe amwishura ati ubwo wa muntu aza amategeko canke wa muntu w'umunyamategeko yari karageza Yezu, arishura rero agira yishure Yezu ati urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose. Uwo ni wa munyamategeko ariko aravuga ibyo yasomye mu mategeko. Urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ububasha bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Ukunde na mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene. Haleluya, amen. Bana b'Imana rero, nubwo uyu munyamategeko yari arashaka kugeza Yezu iri tegeko, natwe tworirambararako, tworihagararako, tukaraba natwe icyo ritubwira. Tukaraba icyo ritubwira. Urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, ngo dukunde umukama Imana yacu n'imitima yacu yose. Inshuti yanje, bite byawe? Urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose? Nanje nirabe mu mutima wanje, mbega ndakunda umukama Imana yanje n'umutima wanje wose? Tukabandanya, n'umushaha wawe wose, umutima wawe wose, umushaha wawe wose. Mbega nkaho bovuga ati umubiri wawe wose n'umutima wawe wose, n'ububasha bwawe bwose, ububasha bwawe bwose. Ujya munyamategeko yari afise gucira urubanza abantu, akaba yo gucira urubanza rwo gupfa canke akagucira urubanza rwo gukira. Mbega nyimba ari umucamanza yocira urubanza rwo gupfa umuntu canke rwo gukira? Ese abacamanza canke uwo munyamategeko yari karanageza Yezu yari afise umutima ukunda Imana by'ukuri, ukunda abagenzi biwe by'ukuri? Turabandanya, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Ukunde na mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene. Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cane. Ukunde na mugenzawe nkuko wikunda wewe nyene. Bana b'Imana, gukunda abagenzi bacu ni itegeko ry'Imana, ni ikintu cyiza cyane. Hariho ababa bambwira ati none urakunda abagenzi bawe? Hari abantu bakunda kuntega iyo ndiko ndavuga ubutumwa, ugasanga bariko barambwira ku majambo mba navuze. Ariko bana b'Imana, si twebwe ducaniranira imanza, kuko utazi umutima wanje ingene mbanye n'Imana, kandi nanje ntazi ingene ubanye n'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ati dukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'umubiri wacu wose, kandi ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Erega wohava wibaza ngo mugenzi wawe nuwo musangiye urubibe, canke nuwo musangira icupa, musangira mutizanye impuzu, canke se muvukana. Oya, mugenzi wawe nuwo ari we wese, nuwo ari we wese
ashobora kuba ari umunyamahanga, ashobora kuba ari umuzungu, ashobora kuba ari umusudani, ashobora kuba umukongomani, ashobora kuba umudimudimu, ashobora kuba ari umwarabo, ashobora kuba ari umwirabure. Mugenzi wawe nuwo wese yitwa umuntu. Umuntu yaremwe n'Imana niwe mugenzi wawe. Niwe asangaho aryamye agwaye, mufashe. Niwe asanga agenda gusa, mwambike. Niwe asanga inyota yamukubaguye, muhamazanywe. Canke niyakurenguka ko kumuhana akubwira ati ndanyotewe, muhamazanywe. Kubera mwiki gihe nibake batanga n'amazi yo kunywa. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Rero iyo wumvise iri bwirizwa risumba yandi mabwirizwa rivuga ngo ukunde umukama Imana yawe kuruta ibintu byose. Abisi twikundira ibintu byo mu isi bifadika, ntidukunda Imana. Ariko suko hatariho abakunda Imana, hariho bake cyane bakunda Imana. Rero umuntu akunda Imana n'umutima wiwe wose n'ubwenge bwiwe bwose, ntaza mu busambanyi, ntabesha, ntatukana, ntiyiba, ntiyipfuza ibitari gwiwe, mbega akunda na mugenzi wiwe. Ukunda Imana kuruta byose, ukunda na mugenzi wawe. Iri bwirizwa risumba yandi niryo rikubiyemo ajya amabwirizwa yose 10 tubona. Ajya amabwirizwa 10 akubiyemo ukunda umukama Imana yawe, ntutukana, ntiwimana, ntugira inzigo, ntugira umutima mubi. Bana b'Imana rero dusaba inema, dusaba umukama kugira tugire umutima wo gukundana, wo kutinuba bagenzi bacu. Kubera hari umuntu nanje ndazi ko byigera ubu ndazi ntibyonshikira, nabona nk'umuntu agwaye, hari umuntu agwara akagera kure, wamuraba canke bivanye n'ingwara agwaye, ukabutona mwegera, ukabutona mukorako, ukumva uwo muntu aratinyitse. Ariko umuntu akunda umukama, akunda Imana, nta muntu numwe yinuba. Umuntu agwaye aramugwaza, akamukura pamperese, ibyo byo ni pamperese n'amanepi n'iby'ikizungu, akamwegera akamuhanagura yiyononye. Canibuka abantu usanga nk'umubyeyi yaragwaye ageze kure cyangwa umuvukanyi, bakamwinuba, yanahaguruka ngo agende nko kuraba ingene yo kwifasha, ugasanga bariko baramukubita. Ibaze nk'abantu bafata nk'umuntu nka mama wawe yarakuvyaye canke papa wawe, kubera atagishoboye kwihagurutsa, kubera atagishoboye kwishikanaho yo kwishikanye, ugakubita. Imana idutabare cyane. Hari abantu bakubita base canke banyina kubera ubuzima babayemo, kubera ingwara, kubera kudashoboka ngo ashobore kuba yo kwijana kwiwese. Kandi wewe yarakuvyaye akaguheka, kakugirira iki, akakurira kwa mavyi, mugabo wewe bikakunanira kujya aya mama wawe canke ya papa wawe. Kandi nyoko yarakuvyaye yarakuririye kwa mavyi canke so. Imana iduhe kubitahura cyane. Rero ibwirizwa risumba yandi, dukunda Imana kuruta byose, dukunde bagenzi bacu kuruta ibintu byose, kuko ukunda mugenzi wawe ntumwipfuriza ikintu kibi, ntumwipfuriza inabi. Akarongo ko guheza kavuga ngo Yezu nawe ati wishuye neza, genda ugire gutyo nyene uzoheza ubeho. Aleluya, amen. Yezu aramubwira ati wishuye neza. Mumvise umupira wagarutse. Umunyamategeko yari yashatse kugeza Yezu
mugabo umunyamategeko rirangiye agiye musi y'ibirenge vya Yezu aciye bugufi Yezu amuhezagiye amubwiye ati genda ugire gutyo nyene uzoheza ubeho kubaho si kubaho ngaha mw'isi uzoheza ubeho mu gihe cyo kurangiza urugendo rwawe rwo ngaha mw'isi uzorangiriza urugendo rwawe mw'ijuru uzobana na Yezu uzobana n'Imana kuko wishuye neza kuko ugiye kubyitwaramo neza hama ukazorangiza neza ukazoba uzoheza ubeho siko kubaho ko ngaha mw'isi turirira ifadika turirira kubaho twambara neza tujya neza tunezerewe ariko ibyo twidagaduramo mw'isi biranaduhinduka mu munota umwe tukisanga ibyo twariye ari byo biduteye ingwara canke ibyo twambaye ari byo biduteye ingwara ibyo twanyoye ari byo biduteye ingwara canke ibyo twavuze ari byo biduteye ingwara canke hari igihe novuga ati ibyo twavuze biduteye ingwara abantu benshi ntibabitahura murabizi ko ibyo tuvuga bidutera ingwara abana b'Imana ibyo tuvuga biradutera ingwara hari igihe uvuga ijambo nyuma ukirogrita ukibaza ati nabivugiye iki canke narivugiye iki umutima ukaba wonagwara umutima ukaba wobura amahoro uwibaza sinzi uvuga ngo irirenze umuntu wari barirenze impinga bana b'Imana twige rero tubeho twumva ko dukwiye gukunda Imana kuruta byose tugakunda na bagenzi bacu ibaze bana b'Imana bagenzi bacu turankana kubera amadini ugasanga umuntu aranyanka kubera ko ndi umugatolika ugasanga jenda nk'umuntu kubera ari umudivantiste ari umupentekote ari umuyisilamu bana b'Imana abantu twese turi abana b'Imana turi abantu b'Imana dukwiye gukundana tutitaye ku madini canke ku rukoba dukwiye kumva hari igihe usanga je nkunze kuba mu magurupe atandukanye kandi mw'iyi minsi narabonye ko hariho amagurupe mashasha ndiko ndisangamwo rero bana b'Imana mu magurupe iyo hari igihe nk'umuntu ashobora gushiramo ijambo ry'Imana mu igurupe runaka ngo ibi ni iby'abagatolika si iby'abagatolika ni iby'iwawe byumviriza utitaye ko byabuze umugatolika wite ku by'umugatolika yasomye muri Bibiliya canke se ibyi umukama Imana yamuvugishije kukubwira nube umugatolika ngo bazana ijambo ry'Imana rivuye mu ahandi ngo ibi ni iby'abarokore ngo sishaka kumva iby'abarokore byumvirize kubera ntiwite ku by'umurokore wite ku by'umurokore yasomye muri Bibiliya canke Imana yamuhaye kuvuga rero bana b'Imana ntitukankane twitwaje amadini kuko mwijuru Imana ntiraba ko wari umugatolika wari umupentekote wari umudivantiste no Imana iraba umutima uyikunda ukunda Imana kuruta byose utavuze ngo nkunda idini nkunda umuntu kubera ari umunyedini ukunuko no kunda Imana ukunda na mugenzi wawe utitaye ko ari misitanteri canke ari perezida canke ari ministri kuko mu iki gihe abantu benshi baraniyegereza abantu b'abategetsi ukumva ko uvukana mu bategetsi ukumva ko muvugana nabo mu bategetsi ariho umengura komeye oya Imana ntiraba ubutegetsi ntiraba amadini ntiraba Imana iraba uwo mutima uciye bugufi wo kuyubaha no kubaha ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose yaba ikimuga yaba uko umuntu yoba ari kose niho uzoba uri kuraba umwana w'Imana niho uzoba uri kurakunda Imana niho uzoba wumviye Imana bana b'Imana rero umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana
ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mutagatifu amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.